yazukanye umubiri yari afise. Iyo azuka atagira umubiri canke yarahindutse ntibari kumumenya, ariko baramumenye baramubona ngo Yesu, agaca kamangana kuko yari afise umubiri w'ubwiza. Naho bamubonanye ishusho yari ishusho y'ubwiza. Mbere umuririmbyi aca aravuga ngo niyamanuka azomanuka na za nkovu ziriko. Haleluya! Kugira ngo tuzomutandukanye n'abandi bera b'ijuru. Yongo nitwamubona tuzovuga ngo nguriya urya niwe yaducunguye. Ngo twiruke tumwikubite imbere tuvuge ngo habwe icubahiro umwami wacu. Uwo Yesu rero n'ubugingo, kandi Yesu w'ubugingo, burya umuntu yarema mu bugingo. Imana ikirema Adamu yaremye ufise ubugingo. Usomye hari Itanguriro 2 ku murongo w'indwi. Adamu yaremwe afise ubugingo. Burya igihe Imana yamuhumekeramwo ngo Yesu arabumba umuntu, Imana ngifata ico kibumvye ihumekeramo impwemu yayo, yamushizemo impwemu y'ubugingo. Kandi kuko Imana idapfa, munyumvirize neza, kuko Imana idapfa yamushizemo impwemu idapfa. Muranyumva neza? Nico gituma umwana w'umuntu, ikirema muntu, nico conyene gifise impwemu idapfa, ame immortel. Abantu duhora dusangira minga saa 9 kuw'Imana, abo nta kibazo babifise ko duhora tuvyiga neza, ko namaze igihe nigisha ku muntu n'ubu sindaheza kuko umuntu agera kure. Ibindi vyaremwe bifise inyama, usomye nyene muri ico gice birafise impwemu, ariko si Imana yahumekeye muri zo, ngira ngo umuyaga yabwiye kugiramo. Ariko umwana w'umuntu we ngwimuhumekeramo impwemu yayo, ni ukuvuga ishira mu muntu impwemu idapfa, l'âme immortelle. Kuko ibindi vyaremwe byose bifise inyama bifise impwemu zipfa, âme immortelle. Nico gituma igikoko gipfuye kiba giheze ntikizozuka, kuko ubugingo bwaco ari ubushira. Muranyumva neza? Kandi iyo mufate nk'ama tugende, kubera yamushizemo ubugingo budapfa. Nico gituma n'iyo umuntu apfuye hapfuye umubiri, impwemu yiwe ntipfa, kuko asanzwe afise impwemu idapfa. Aha bica biguha gutahura neza kw'igihe Imana izoba Yesu agarutse akaza guca amateka, kuko impwemu z'abantu zitapfuye. Abo bantu bose bazongera babe bazima. Muranyumva? Hari igihe bahora mwingira ngo none abo bapfuye bose bazoba bazima gute ko bapfuye? Hari igorozi imibiri, mu gihe impwemu iri muri bo ntipfa, iracariho. Harya Abarundi hari ijambo bahora bavuga iyo bariko bavuga umuntu yapfuye, bakavuga ngo ku bisanzwe hapfuye izina ariko umuntu ariho. Imana ikibwira Yesaya ngo bandikira abana ba Yakobo ubabwire ngo imivyimba y'abantu yose Yakobo bazozuka. Ko bari mu gatengo babona baguma bicwa. Iyo mpamvu rero Imana yashize mu muntu idapfa. Imana yari yaremye umuntu adapfa, kandi birumvikana nk'Imana mu kurema umuntu igacimuha ubutware bwo hejuru ngo aganze ibintu byose, yari akwiye kuba udapfa ngo azobeho aganze. None byahavuye bigenda gute? Satani amaze kuza agahenda abacu ba mbere, Imana yari yabwiye Adamu ngo ico giti kimenyesha iciza n'ikibi, ukakirya uzoba wikwegeye gupfa.
Icaha cakozwe ubwa mbere ni icaha co kutumvira Imana. Nico Adamu na Eva bakoze. Batumviye Imana kuko Imana yari yarahiye. Imana ivuze ibirahiye. Bamaze kwamura bakarya, baca bashikirwa no gupfa. Wobaza ngo kubera iki bataciye bapfa ngo imibiri yabo ipfe? Uru rupfu Imana yavuga, iyo Imana ivuga gupfa k'umuntu ntibivuga umubiri, kuko mbere y'ivuga gupfa k'umubiri ivuga ngo ni ukwimugwa canke no kuruhuka. Burya ibyo gupfa kwacu by'umubiri Imana nta kibazo biteye nabo. Nico gituma ubu mukunda cyane ugasanga yapfuye. Ku Mana nta kibazo gupfa k'umuntu ni buranga n'umukino wose. Twebwe tukiriha bose tukababara ngo arapfuye, ku Mana ivyo nta kibazo, kuko ku Mana gupfa k'umuntu nta kibazo, n'ugusinzira n'ukuruhuka. Imana iba yabonye umuntu ko amaze igihe aruhiye mu bikorwa bikamuha akaruhuko. Twe tugaca dutera induru, urushi tugashira ku munwa, ariko kuko ari Imana ugombe wimene hasi yaguhaye akaruhuko. Nawe turindira ko iwawe iriko iraza, kuko ivy'umubiri si ikibazo imbere y'Imana. Iyo yavuga ngo uzopfa, yari yamubwiye ko ubugingo budashira azobwapfa. Muranyumva neza? Ikimubwira ngo ukakorako ukakirya ntuzoba ukibayeho ibihe bidashira, uzoba ubaye umupfa. Ni ukuvuga ubugingo bwawe buzoba bupfuye. Ico gicu kubaho ibihe bidashira kizoba gihagaze. Ariko haleluya, kuko ubugingo bufise ico bupfana n'umubiri. Muranyumve neza? Kuko ubugingo bufise ico bupfana n'umubiri, nico catumye ubugingo bumaze gupfa no ku mubiri hari bimubonekako. K'umuntu w'imbere agize ingorane, ubwiza bw'Imana buca bumuvako bw'umubiri. Harya nta kindi cabaye, kuko ubugingo bufise ico bupfana n'umubiri. Amaze gucumura haca haraboneka ikintu kibaye no ku mubiri, kandi niko bimeze. Umuntu abaye umunyavyaha, ubugingo bwiwe bwo mu Mana bugapfa, no ku mubiri wiwe hari ibigaragara. Imana ihabwa icubahiro. Burya uko muri ni uko ubugingo bwanyu bwari bukomeye, bwomara gupfa no ku mubiri bobibona. Kugira rero ngo umuntu aganze ivyaremwe vyose Imana yamuhaye ku bugingo bwayo. Satani rero amaze kubona umuntu aremwe, imugirira ishari, imwaka ubugingo budashira, aca bupfa. Usomye hari Itanguriro 3 niho ubona ayo majambo handitse ngo icaha caje mu isi. Adamu Eva aramura ararya, ahako Adamu. Nariko ndavuga ikintu, burya nta nari umugore azigera angana n'umugabo, ntibizigera bibaho. Ntibizigera bibaho. Naho uzikomeza gute ugaterura n'amarte, umenye ko atangomezi z'umugabo zigera ntibibaho, kuko umugabo wiwe ubwiwe ni umunyantege nke. None uwavuye mu munyantege nke yozogira inkomezi gute? Yenda kubajije, niba umugabo ari umunyantege nke, uwavuye mu munyantege nke ntibazoca agira inkomezi. Umuntu w'umukenyezi nayo yogira inkomezi nyinshi, akikomeza cyane, zizohera vuba iz'umugabo zitarahera. Saba
ndakenyeje birabababaje ya none simvuze ukuri ariko namwe hariho ahandi hari ukundi kuntu mufise inkomezi zikomeye cyane n'icubahiro c'Imana sico cigisho mfise nzokibabwira muzogishutse samba Eva yo hajya nico gituma Imana yanyarutse gutahura Eva kuko yari umunyantege cyane aramutegereza Adamu tariko wa muntu wama Eva caratangura ngo inzoka umuntu yahenzwe n'inzoka reka nibandanye kandi vyabaye ukuri nta mugore n'umwe agatinya inzoka akantu kose kameze nk'inzoka umugore akabonye arahunga kuko kamugiriye nabi umuntu rero acaba ubugingo bwiwe burahera Imana irababara kuva muri ico gihe c'isezerano rya kera abantu ubugingo buba buraheze Imana yitegereje irababara mu gihe ca Nowa abantu amamiliyoni n'amamiliyoni barapfa bapfira mu vyaha Imana irababara ariko kuko umugambi w'Imana ataco uhagarika hategerezwa kuboneka ihanga rizoshika imbere y'Imana aribo batwebwe haciye hakorwa iki usomye hari ivyahishuriwe Yohana 5 guhera ku murongo wa mbere niho Yesu yereka Yohana icabaye amubwira ngo harondera uwoza gucungura abantu umuntu yari kuza gucungura abantu yari kuba umuntu afise ubugingo budashira ngo asagabira abantu ubwo bugingo budashira abubahe kugira ngo baba abantu bafise ubugingo budashira ariko mu kububaha yabanza gupfa mu kibanza cabo kandi akava amaraso navuze ngo mw'ijuru hari huzuye abadapfa abari mw'ijuru bose ntibapfa bose abari mw'ijuru bose ntibapfa mwumva cari ikibazo mu masinzi y'abamarayika kuronka umwe icari ikibazo ariko hari ikintu nagomba kubabwira kimwe haleluya nta caremwe cari kuducungura twategerezwa gucungurwa n'iyaremye iyabumvye umuntu niyo yategerezwa kumucungura kandi uwo yari umwe gusa yari Yesu Kristo usomye Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere handitse ngo jambo kandi uwo jambo yariho kandi uwo yahoranye n'Imana nta caremwe na kimwe kitaremwe nawe uwaremye umwana w'umuntu niwe yategerezwa kumucungura nukuvuga ibyadushitseko bene data Imana yatanze ubugingo bwayo y'ubwayo irabuduha nahabwa icubahiro Yesu waca aremera aramanuka Adamu wa kabiri aca yambara umubiri w'umuntu yemera avuka natwe muri ca